ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Haleluya. Nanje no munsi numva ashaka kuvuga ku nyungu zo gukunda canke ico gukunda bishobora kudushikana ko muri uyu mutima wacu w'iri jambo ryo kwiyegurira Imana canke muri iri jambo ryo kuba abantu bafashe ivyemezo byo gukurikira Imana. Numva noshimikira ahaniniya kuca urukundo rushobora gukora ku buzima bwacu kubijanye n'ikugende tujana na Yesu, kungene tugenda tumwiha. Mu bisanzwe iri jambo tumaze igihe turiko turamedita ko mu ntango yacu y'umwaka ni icifuzo ariko même temps n'isengesho ku buzima bwacu kw'Imana inshoboza, kw'Imana igushoboza gutera iyindi ntambuko canke kuduga iyindi ngazi en terme ya engagement usanzwe ufitiye ku Mana. Hariho abantu mpora numva akubwira agikizwa akakubwira ngo yego, ariko kandi kubera abakiri muri transition mu vyimviro vyiwe ariko arava mu buzima bwiwe bwa kera akaza mu buzima bushasha bwo gukurikira Yesu, kuko aba akiri muri iyo transition ariko arimuka canke akiri karabona ubuzima bwiwe bwa kera, ugasanga hariho ikibazo gishobora kuba aho wumva umuntu ariko arakubwira ngo jewe vraiment ndakijijwe ariko nshaka kugenda buhoro buhoro. Sinzi ko ako kantu murakumva ngo ushaka kugenda buhoro buhoro, cyangwa ngo sishaka kuvyexagera ngo yego je ndakijwe ngo ushaka kugenda buhoro buhoro. Bwira umwicaye uti nta buhoro buhoro. Haleluya. Tujana n'Imana kuri speed no ku rugezo rw'ingene iri kiragenda ituryohera. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kandi ko tudashobora kuyijya ngo tuyiheze canke ngo idutere kuba constipé, turakira icizanye cyose, kuko rimwe na rimwe muri buhoro buhoro hariho risque yuko umuntu atavance. Yesu ashimwe cyane. Muri croissance y'umwana kuva kivuka hariho ibintu bakorera umwana. Yesu ashimwe cyane. Hariho ibintu bakorera umwana avuka aryama cyane ikamubera amasaha yiwe ya mbere yo gukura, agahinduka vuba, isura igahinduka, uburebure, uduhuzo wamwambitse tukamurenga mu mwanya muto. Hariho temps ya croissance, iyo mwanya wa croissance umuntu awuhushije ukura vyumva aba ari ikintu kibi. Nico gituma hariho n'imyaka n'abana bagera ko arabadoresa mu imyaka 15 bagafungura cyane, bagafungura hafi akajya nk'ibintu vyojya abantu batatu, ariko ni imyaka ni temps ya croissance ntushobora gustopa. Hariho imyaka umubebe utageza kumenya ngo aya mezi akwiye kwiga kujya gufungura ivyo kujya buhoro buhoro ukamumenyereza kuko atagihazwa n'amata. So ntushobora gufrena rythme ya croissance dans le naturel, niko même dans le domaine spirituel udakwiye gufrena rythme ya croissance, kuko ivyo udakoze mu mwanya wavyo uzoshaka kubikora bigoye binanije, kandi umuntu yaramaze kuba affecté n'ibindi bintu. Bona sifiwe sana. Ariko kandi uko inyota yawe ingana aba ariko n'urugezo rwawe rwo kwiyegurira Imana ruzogenda rugira gute rungana, aba ariko urugezo rwawe rwo gufatana rwo gufata ivyemezo ubifate ku bindi. Bona sifiwe sana. Haleluya. Ivyo nivyo bita urukundo, canke urukundo rwa mbere mu buzima bwacu rurafise ivyo rudutwaramo. Bona sifiwe sana. No munsi ndashaka kuvuga ku bagore. Hariho abagore bo muri Bibiliya nshaka kuvuga ko, ariko en particulier ndaza guteba kuri umwe kurusha abandi. Muri Bibiliya hariho abagore muri Nouveau Testament bitwa Maria. Maria ni izina rifise abagore bo muri Nouveau Testament, abagore bashika batandatu muri Nouveau Testament bitwa Marie. Uri principale muramuzi ni Maria nyina wa Yesu, ariko hakabaho n'abandi ba Maria bari muri Bibiliya. Iri zina ni izina aho rikomoka muri Bibiliya canke muri origine ni izina ryari riri populaire, novuga ngo ni izina ryari riri courant ku bantu benshi b'abakobwa muri bijya bihe bavuka. Nkuko mubibona no muri no myaka hari amazina wa musanga aharawe canke akoreshwa cane. Muri Ancien Testament iri zina ntituribona cane, turumva Miriam avukana na Mose, ariko naho niyo origine y'iri zina Maria riva muri Miriam rikavamo izina ryitwa Marie canke Maria.
aba bagore ni benshi muri Nouveau Testament nkuko tubibona, barashika nkuko nabivuze batandatu, ariko kandi ni n'izina nubwo abantu bagise abana muri ico gihe si izina rivuga neza, ni izina mu nsobanuro yaryo rivuga umururazi canke amertume. Siko umururazi canke amertume nico bisobanura Marie. Rero iri zina abavyeyi benshi baragise abana babo, ariko kandi mu bushakashatsi abantu bibaza yuko abavyeyi bagiye bita abana Maria bishobora kuba binavanye kuko bo babazi insobanuro y'ijambo. Bishoboka ko ari abavyeyi bavyaye abana bari mu bihe byabo bibi, bigatuma abo bana babita izina ritari ryiza bivaye n'ingene nabone bamerewe ibihe ubuzima bwabo bwaba buriko buracamo, akita umwana iryo zina. Ariko nticabujije yuko aba bagore Imana bakoresha mu buzima bwa Yesu kandi babaye ibikoresho bidasanzwe mu bwami bw'Imana. Usomye imirongo imwe yo muri Bibiliya, ntaza gusoma ntaza guteba ko hariho Maria, umwe muri Maria wa mbere nshaka kuvuga ko ni Maria nyina wa Yakobo. Nyina wa Yakobo bamusanga muri Mariko 15 mu murongo wa 40. Uyu nawe numwe mu bagore bari kumva ya Yesu igihe Yesu yicwa, bari basana bari ku musaraba, bari bahari. Uyu Maria nyina wa Yakobo, uyu Bibiliya imutwereka cyane ikamushimikira ko mu bihe byo gupfa kwa Yesu arahari. Usomye muri Yohani igice ca 19 ku murongo wa 25 hariho uwo bita Maria wi Cleopas, mu Kirundi nimba ari Cleopas. Uyu nawe kenshi Bibiliya iramuvuga ko, ariko niwe mugore igihe Yesu yicwa niwe yaje azanye impuzu zo kumwambika kugira ngo bagende kumuhamba muri yamva yari yaratanzwe n'umutunzi Yosefu. Uyu nawe yari umwe mu bagore bari ku musaraba ari kumwe na Maria nyina wa Yesu. Hariho uyundi mugore agira gatatu yitwa Maria wi Betania, uwo turamubona muri Luka igice ca 10:38. Uyu unya ntiyari ahari ku musaraba, ariko naramwigishije ko imwe muri dimanche ziheze yaheruka pani iheze ijya yindi yaheruka, aho namwigishije ko mvuga kuri wa mugore yashimye kwicara ku birenge vya Yesu Kristo. Ubu nawe Bibiliya imwita Maria wi Betania, avukana na Marita akavukana na Lazaro Yesu yazuye, ariko nabone bari abantu ari umuryango uri hafi cyane na Yesu kandi begeranye, kandi nawene muri attitude yiwe yo kwicara ku birenge vya Yesu biboneka yuko uyu mugore nawe yari afise igishika n'urukundo ku bwa Yesu. Hakabaho uyundi Maria ariwe Maria Magdala canke Magdalena mu Kirundi niko dora tumwita. Uyu mugore nawe ari mu babaye, yabaye ku rupfu rwa Yesu ku musaraba, ariko yongera aba n'umutemoin wa resurrection. Uyu nawene n'umugore Bibiliya ifise ikimuvuga ko. Uyu ndagomba kumushimikira ko cyane, ngomba gufata amatre ya caractère canke amatre ya relation yiwe na Yesu kugira ngo tumwige ko ikintu numva nshaka ko tuganira kuno munsi muri kino gitondo. Uyu mugore ukuntu Bibiliya imuvuga ko, umusomye muri Matayo canke ahandi bagiye bamwandika, ntitubona Yesu ahura nawe, ariko Bibiliya imutubwira nk'umugore Yesu yakuyemo abadayimoni 7. Uyu yari umugore atunze, yari umugore ariko yari posede, yari afise abadayimoni. Amaze guhura na Yesu, Yesu yirukana impwemu mbi zari zimurimo mu buzima bwiwe. Uyu mugore agira gute? Arabohoka. Igituma ashatse guhagarara kuri uyu mugore nuko uyu mugore ibintu bitandukanye ndamubona ko anyibutsa vy'ukuri ubuzima bwacu, kandi numva umenga jewe nisengesho ni n'icifuzo kimwe mu bintu bituma numva uyu mwaka ndaburyoherewe. Kenshi jewe meditation iramfasha kwiyumvira ku kintu kanaka kandi nkagishishikara, umuntu akacimba akagikuramo lo maximum ashobora gukuramo ingana na revelation Imana iguhaye mu gihe uburimwo. Ariko kimwe mu bintu nkunda ku buzima bw'uyu mugore ni ingene uyu mugore Yesu yahuye nawe amerewe. Uyu mugore Yesu yahuye nawe ntari mu gitigiri c'abantu bahuye na Yesu bafise amabesoin
no bintu novuga ngo materiel canke iki, ariko Bibiliya tubwira ngo uyu mugore yaraboshwe afise abadayimoni indwi. Sinzi wewe abadayimoni wakijijwe ufise barizo micante bari bangahe, ariko Bibiliya yoyo abuyu mugore yarabaharuye. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Yari afise abadayimoni indwi, kandi bibuke yuko abadayimoni indwi bafise fonction zitandukanye. No kuvuga ngo impact canke igikorwa c'umudayimoni n'ico yundi kiratandukanye. Rero ndagerageza kwiyumvira no musi muri kino gitondo ubuzima uyu mugore yarabayeho afise abadayimoni indwi, ariko financièrement ari stable. Hari igihe kenshi mu buzima twibaza yuko hari ibintu dukeneye kugira ngo biryoshe ubuzima bwacu, ariko uyu mugore elle fait partie y'abantu ubuzima bwabo butari buryoshe, naho financièrement yari umugore w'umutunzi afise ibikenewe vyose. No kuvuga ngo uyu ari mu bwoko bw'abantu atakintu bari bakeneye ko Yesu kijanye n'ibintu, ariko uyu n'umuntu yari akeneye Yesu ku gatwe kiwe, ku bukene bwiwe bw'indani mu buzima bwiwe. Sinzi ko abadayimoni bari mu buzima bwiwe abantu bari babazi, kumbura abantu bari babuzi, kumbura abantu barabona inyifato ziwe ntibatahura ico zivako, ariko Bibiliya tubwira ngo uyu mugore yari afise abadayimoni indwi. No musije muri kino gitondo numva nezerewe kwimvira kuri uyu mugore, kuko vy'ukuri Yesu arafise aho yakuye ubuzima bwacu. Jewe ndemera ko Yesu harano yakuye ubuzima bwanje. Ndumva yuko jewe version yanje muzi iratandukanye niyo jewe nzi, kandi ntashobora kwibagira. Ariko iki ni kimwe mu bintu bituma nama numva umenga ubuzima bwanje burafise iyo focus kuri Yesu, kuko nama numva ntashobora kwibagira yuko jewe inzira ubuzima bwanje bwari ko burafata mu myaka yanje y'ubusore, sinibaza ko ubuzima bwanje bwari kuba bwiza, kuko iyo mparuye nkaraba abantu bamwe twagendana, abatishwe n'umugera, abatapfuye bishwe n'ibindi, canke n'abandi wohura nabo ukinyegeza, numva umenga quelque part ni ikintu kitari ciza cari kirindira ubuzima bwanje, kugeza umunsi nagira gute nahura na Yesu. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Nico gituma nama numva yuko mu rugendo rwanje nta na rimwe numva yuko gukorera Imana, sinzi, nta na rimwe numva yuko baseka ndabivuge gutyo, ariko sinzi ko ndabashoka. Jewe sinifata nk'umukozi w'Imana, jewe ni definisa nk'umukunzi w'Imana. Numva nkunda Yesu kurusha uko nkunda kumukorera. Numva ikintu kiri important mu buzima bwanje si ico gukorera Imana bimpa muri societe canke izina bimpa canke mwebwe twamenyanye kuko ndayikorera, ariko nama numva yuko ikintu gikomeye mu buzima bwanje nagakiza n'ahantu Yesu yankuye. Kandi nama numva umenga nta bintu numva binsamaza kuri iyo objectif, kuko numva yuko ndefinisa umutima wanje nk'umukunzi wa Yesu. Nico gituma niyo muravye kenshi amajambo aba partage ngaha canke amateme twiyumvira ko ku mwaka, nta nari muzokumva muri Life Center importance ishigwa ku mugisha, ariko importance irashigwa kuri relation. Nico gituma ni wanaza no ngaha ukaza gusengera muri eglise, relation yawe n'Imana yarabaye affecté, canke uri muri crise ya relation, canke wumva udakunda Imana, ni wumviriza kenshi message zo ngaha zizogusunikira kumva ukunza Imana, canke kumva ubucuti bwawe n'Imana buriko buranagurwa. Yesu ashimwe cyane. Sivyo abantu b'Imana, sivyo byabaye. Bwana asifiwe sana. Why? Nuko numva mu mutima wiwanje ico ni kintu gikomeye. Nico gituma ndanibwira mu mutima wanje nk'umukozi w'Imana, kandi ndakibwira n'umukozi w'Imana wese anyumviriza, kuko barahari. Ndashaka kuvuga ngo nimuze mushire na rimwe importance ku bikorwa kurusha uko mushira importance ku buzima bwanyu na Kristo. Kuko abana bo mu nzu iyo bakora bivuye muri relation. Abana bo mu nzu iyo batanguye guhembwa birukira kugurira igitenge mama. Abana bo mu nzu iyo batanguye guhembwa birukira gukemura ibibazo. Nta mwana, iyo ubonye umuvyeyi apanga umwana, hari abavyeyi bapanga abana iyo abana bari prosper.
canke bakabamanipira. Iyo ubonye umuvyeyi apanga umwana ucuvuga ko vima vyaragonganye, kuko sans ibintu biri naturel nuko umwana iyo ateye imbere plaisir yiwe no kugirira neza abemvesije mu buzima bwiwe, kugirira neza abavyeyi. Abana banje muravyumva? Yesu ashimwe cyane, sinzobirepete. Bwana sifiwe sana. Nukuvuga ngo iyo ni tendance naturelle. So rero jewe iyo ndiko ndadefinisa ivyo nkora, jewe numva yuko nkorera papa kuko ni papa, kandi nimba hari ico nkwiye gukora mu nzu yiwe, nimba hariho besoin, nimba hari ico jewe noshobora gukora kiza kumunezereza, nukuri nta bintu vy'ukura ngo mbega ngo abandi bagize gute, ngo bajya ngo bakotije angahe, ngo bajya bagize gute. C'est un plaisir yo guserva papa. Why? Byose bifatanye naho yankuye. Haleluya. Rero kimwe mu bintu nibaza yuko bigoye muri urugendo rw'agakiza, kandi ari byo vyokaziyona ama crise cyangwa ama accident spirituel, nuko abakristo benshi batatojwe cyangwa batarerewe mu gukunda Imana. So izindi motive zose zo gutuma ukurikira Imana ziragera igihe zikabura umuriro, zigatakaza uburyohe, bikanka ugakwama. Kuko motivation yonyine ishobora gutuma wowe ukurikira Imana ni kuyikunda. Rero turiko turavuga ngo kwiyangaja si itegeko turiko turabashirako, ariko ni sujet de prière, aho uvuga ngo Yesu mpakugukunda ku buryo ndagukurikira sans mesure, ndagukurikira ntifashe, ndagukurikira ntibikiye utwanje, ndagukurikira kuko numva yuko wewe uramerita. Iki nico catumye Yosuwa avuga ngo jewe ndahisemo kumukurikira. Nukuvuga ngo parcours y'umuntu n'iyundi ntibisa, ariko ndakwipfurije uyu mwaka wa 2023 ngo dogre na niveau ya engagement yawe, umuntu wese asengera muri eglise, umuntu wese yumviriza ijambo rivugwa hano hano, twese tuduze niveau ya engagement kuri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko Yesu yadukijije abadayimoni indwi, kuko Yesu yatubohoye atuvana ahantu hakomeye. Usomye muri Luka igice 8 guhera ku murongo wa 2 ukagera ku murongo wa 3, Bibiliya iratubwira kuri Maria Magdalena ico yararico. N'abagore bamwe bakijijwe impwemu mbi, Maria ariwe Magdalena, abadayimoni indwi bari baramuvuyemwo, na Yohana mukakuza umukuru w'abakozi bo mu rugo rwa Herodi, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashisha ivyabo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aba bagore Bibiliya ivuga yuko ico bakora hamwe n'uwo Yesu yakuyemo abadayimoni indwi, kimwe mu byo bakora bafashisha Yesu ivyabo. No kuvuga ngo bari abagore bari prosper, urumva ko umwe yari muri intendance ya Herode, uwundi urumva ko ari Suzana, ntibatubwira Suzana aho yakuye amafaranga, sinzi ko yarafise business imeze gute, ariko aba bagore bose ni liste y'abagore Yesu yahuye nabo, ariko kandi kubwo guhura na Yesu bigatuma Yesu abagirira neza. Bona sifuwe sana. Bigatuma kandi aba bagore nabo baba ndavyite gute, bagira retour, bagira nabone feedback ku rukundo nico Yesu yabakoreye, bagacika abamuherekeza n'abamushigikira. No kuvuga ngo aba bagore bakurikira Yesu, uyu Maria Magdala yarakurikira Yesu, agatanga ubutunzi bwiwe, agatanga ivyiwe. Si umuntu yari kuri Yesu gusa kugira ngo agire ica muronderako, ariko yamukurikira ashigikira igikorwa c'Imana aho Yesu yabari. Aba bagore nibo bari manta amakonte Yuda yajera. Nukuvuga ngo igikorwa cose aho Yesu yaja, nukuvuga ngo ibijanye na logistique, ibijanye n'ama finance, aba bagore nico gikorwa bari bagize gute, bari bajejwe, nico bari bagize gute, bari bakora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ico nshaka kuhosurinya no kukubwira no musi muri kino gitondo, nuko uyu mugore baguma batwereka aho Yesu yamukuye, bakatwereka ico yakoze. Ariko ndabona yuko ico no kwita gratitude cyangwa umutima wishimwe watumye ubuzima bwiwe buba angaje gukorera Yesu, kuko muri we atashobora gutandukanya imibereho yiwe myiza mishasha, ntiyashobora kubitandukanya n'ico Yesu yakoze mu buzima bwiwe. Urabona mu buzima bwacu
hari igihe wiraba sinzi nkawe muri kino gitondo ariko je tohanva muri kahise kawe hari igihe wiraba kuvukijijwe ukaraba ico Yesu yakugize ukaraba ingene ubuzima bwawe bumeze ukaraba amahoro ufise ukaraba umunezero ufise ukaraba ivyirato ubuzima bwawe bufise ukaraba discipline ufise ukaraba ijambo ryagarutse mu bantu atajye wari ufise ukaraba consideration abantu bagufise ko ukavuga uti vy'ukuri Yesu hari ico yakoze mu buzima bwanje. Bibiliya rero itwereka yuko uyu mugore Maria yashishikaye kuba ndavyite gute redevable canke yashishikaye kuba umuntu afise ishimwe mu gukorera Yesu mu buzima bwiwe mu guserva Yesu mu buzima bwiwe kubw'ico Yesu yari yakoze mu buzima bwiwe. Ico nkundira uyu mugore nshaka guhagarara ko nuko uyu mugore hari abantu benshi Yesu yakijije ariko Bibiliya idasubira kutubarira. Hari abantu benshi Yesu yakijije akagirira neza ariko dans la suite des temps tudasubira kandi kumva bavugwa. Kubera iki batashishikaye kuvugwa muri ekipe ya Yesu nuko quelque part mu buzima bwabo nuko hari ahantu bashitse bagakwama Yesu akaba yabakoreye ibitangaza yabazuye yabakirije abana ariko ntidushishikare kubumva mu badisciple ba Yesu. Ariko kandi uyu mugore Bibiliya itwereka yuko yagize gute yashishikaye kugira gute gukurikira Yesu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Ikindi novuga ko kuri uyu mugore kidasanzwe ndashaka kugitora muri passage iri muri Jean chapitre 20. Ariko imbere yo gusoma chapitre 20 ndashaka kuvugwa uyundi mugore bakonfonda na Maria Magdala. Ariko kuko ba Maria defo bari benshi uyu mugore abantu baramwitiranya na wa mugore yasuka amavuta ku birenge vya Yesu. Hari n'igihe bitiranya ujya mugore yasutse amavuta ku birenge vya Yesu bakamwitiranya na Maria w'i Betania. Ariko kandi ico tubona hariho umugore wo muri Bible atazina bamuha. Uwo mugore ntazina afise ntituza kumusoma ni inkuru iri muri Luka igice c'indwi. Bibiliya ntazina imuha ariko Bibiliya imwita umugore w'umunyangeso mbi bamwita la femme impure. Uyu mugore impure igihe yowe yashika kuri Yesu yakoze ikintu gikomeye yaraje ngo amusuka kwa amavuta yiwe. Amaze kumusuka kwa amavuta yiwe abantu benshi bagira confusion. Ariko Yesu aravuga ikintu gikomeye niho hantu Yesu yavuze ijambo rya mbere arabaza Simoni muri Luc chapitre 7 ntimuje kuhasoma ntahonza gusoma muri Luc chapitre 7 abantu bamaze kubona ko bagize confusion. Yesu amaze kubona ko abantu bagize confusion kubera uyu mugore asutse amavuta y'agaciro ku birenge vya Yesu. Yesu yarabahaye umugani w'umuntu yahebewe amadeni make n'uwahebewe menshi. Yesu arabaza Simoni tunonega Simoni umuntu yahebewe amafaranga ngana gutyo azogira gute ninde azokunda wamuhebeye? Aravuga ati uzomukunda no wahebewe vyinshi. Yesu acaravuga iryo jambo bwa mbere aravuga ngo abantu Bwana sifiwe sana. Yesu aravuga ngo abababariwe vyinshi bagira urukundo rwinshi. Ntushobora kuja kure mu Mana utari kuragira association yica Imana yakoze mu buzima bwawe dès le départ ngo ucassocier n'ubuzima bwawe bw'uno munsi. Yesu yakoresheje iryo jambo kugira yereke Simoni aramubwira ngo kuva ninjiye mu nzu yawe uyu mugore yansutse ko amavuta yansomaguye yampaye amabizu ntampaye amabizu yiwe gusa ankororere kwa mosozi yiwe. Uyu mugore ariko ankorera ikintu muri mwebwe atanekimwe mwakoze. Arabwira Simoni Yesu arabwira Simoni ngo wowe naje mu nzu yawe ntiwampaye n'amabizu. Ako ngo uyu mugore aguma nsomagura ntaransomaguye gusa ariko kandi aje no kunsiga. Kijya gikorwa c'ukunsiga uravyumva gifatanije nico jewe ndico ku buzima bwiwe. Ariko uyu mugore ngo azana ivy'agaciro arabisuka. Iyo umuntu atibagira aho yavuye, iyo umuntu abona ico Yesu akoze mu buzima bwiwe, agira urukundo rwinshi kandi agasuka ubuzima bwiwe. Bibiliya ivuga ngo ujya mugore yasutse parfum yiwe, ariko jewe simvuga ko yasutse parfum, mvuga ko ujya mugore yasutse ubuzima. Elle a livré complètement sa vie à Jésus. Elle a livré sa vie totalement à Jésus. Ama ekonomi yiwe yose yasutse kuri Yesu. Ni gute umuntu yofata riske yo gusuka ubuzima bwiwe bwose n'ama ekonomi yiwe ku muntu? Nuko uwo muntu aba yatahuye ico arico n'ico azomumarira muri kazoza kiwe. Ujya mugore mu gusuka amavuta ni nkuko yavuze ngo Yesu we uri kazoza kanje uri futur yanje.
umaze kungirira imbabazi je vois mal ingene nokweshuwa mu buzima ndaguhaye ibyo mfise vy'agaciro kuko wowe ucitse uw'agaciro wa mbere mfise. Iyi niveau ya engagement nishoboka ibi determine na niveau ya revelation. Ntuzokwiha Yesu, ntuzokwiyegurira Yesu, ntuzokwiyangaja, nta vyemezo bishasha uzofata muri uno mwaka kiretse uhishuriwe ico Yesu ari ku rugezo ruruta ico warusanzwe uzi. Ikidutuma dukora ikirenze ico twariko turakora, ikidutuma dukora ikirometero kirenze, nuko quelque part mu buzima bwacu hariho iyo devuma. Nukuvuga ngo nuko mu buzima bwacu dutahura ngo uwo muntu arabereye ko tumuha ivyacu. Igihe kimwe Dawidi yarigeze kuvuga ngo ndanyotewe amazi y'i Bethlehem. David ariko aravuga bisanzwe, umwami Dawidi aravuga ngo ndanyotewe amazi y'i Bethlehem. Akibivuga ko yakumbuye kuko yari mu buhungiro, abasirikare be b'abahizi batatu bumva icipfuzo c'umukunzi. Warubiziga abantu b'Imana, iyo umuntu akunda ntumubwira ico akora. Hariho abantu azokubwira ngo ntavyo wambwiye, uzumenye ko rimwe na rimwe harimo uravyumva bishobora kuba bifise ico bisobanura, ariko burya umuntu akora ibingana n'ingene akunda. Uyu mwaka ndasenga ngo Imana ibongereze gukunda Yesu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ntimufate umuvuduko ngo hari ibyo mugiye gukora ko ngo turi engagé, no, ahubwo mwinspire kuri iri jambo icike sujet de prière. Uvuga uti Yesu ni igiki nto gukorera kuko wewe you are the best. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore yarazanye amavuta y'ibora yasuka gushika naho yakreye confusion. Bamwe groupe imwe iravuga ngo uyu muntu w'umuprofete twatumiye Yesu ntabona ko uyu mugore areka aramusuka ko amavuta ari umumaraya. Abantu bamurabira muri kahise ariko abantu ntibashobora kumumenyerera muri revelation. Iyo abantu bariko baraturaba dukora ibintu canke bakuraba ukora ibintu bashobora gufatira ku bintu bifatika bakuziko, ariko kandi rimwe na rimwe niba parvene ku discerna niveau ya revelation ufise kuri kurabikorera bakakurabira mu byo wakoze igihe Imana iriko irakurabira ku byo yaguhishuriye. Yakreye confusion muri sare uyu mugore. Yesu amaze kubona ko uyu mugore ateye uruhagarara gushika naho mu badisiple bariko bararaba, burya hari abantu bagendana n'umuntu ariko batazi uwo bagendana. Abadisiple bariko bararaba Yuda caratangwa ngo ngo nkuntu ko uyu mugore adufuji, uyu mumere karasukura zijya parfum ijya ni Chanel ni wazimba, ijya ni Chanel ni wanzanira parfum je nisiga Chanel. Ukura vyumva, urabona arika musuka ko Chanel ijya version ya nyuma hani kashe uwo ni Yuda. Je nagerageje kwimvira kuri Yuda, sinzi ngene Yesu yamuhamagaye kuko simbona ahantu Bibiliya inyereka ko aho yamuhamagaye ko yaramuhamagaye, nibaza ko bihari ntarabiraba neza. Ariko Yuda yarajejwe amakesi. Nibaza yuko Yuda mu bakristo yakunda, Yuda ategezwa kunda ba Maria Magdala kuko Bibiliya ivuga ngo ba Maria Magdala bobo ngo nabantu ba finance Yesu batuma amakesi aguma yuzuye. Ariko uyu mugore badavuga izina giwe ntaco yatanga kubera iki? Kuko wewe yariko arategura kazoza kiwe kandi hari bwahishurirwe Yesu. Umunsi wa mbere aje mu gikorane ca Yesu, oriye yuguca atanga amashikanwa aje kwa Yuda, wewe arayaseze. Murazi ko byanditse ngo iyi noti kirazira kugira gute no kuyigira gute ntibayitabura. Ujye mugore ni nkuko yaraje arasuka yarasheshe kuko byasigaye mu butaka byagiye ku birenge bya Yesu, ahandi Matayo wewe haka kuvuga ko yayasutse ku mutwe wa Yesu. Ariko Yesu aravuga ati ko numva ugwamo gwinshi ahantu. Ahandi Yesu arishura abigishwa akababwira ngo uyu Yuda none amafaranga ariko baronera amafaranga akaronera. Yesu aravuga ati uyu mugore arateye akajagari. Yesu yategezwa kwishura abantu a gauche na a droite kubera uyu mugore yaraheje kugira gute ku raisinga meditation kuri level iri hejuru. Erega hari abantu baba bari hafi ya Yesu ari ibintu vy'igiprotokole. Simoni yarumo bajya abantu biza gute apana umusadukayo bajya abandi barabake. Yari mu bafarisayo
yatumiye abantu bo muri hanyi baba bo mudafera baki baricaye impande ya Yesu bariko baratwenga. Hari igihe abantu baba bari impande ya Yesu batazi ivyo barimo, kugeza aho Imana izana ikintu aba abantu dora tubona aza gakora ikintu mwese mutumva mukumva umenga mu gipfasoni canye no mu kwifata kwanyu mukumva umenga umuntu aragize skandale, ariko muze mutahura abantu bakora ikintu gihagaze kuri revelation, kuko we watayufise udashobora gukora ikabapusa gukora ikintu umenga kiri folle. Uyu mugore yarabavumbutse mwadasa nabo atari muri classe yabo, atari eligible to be there, but she just come, she just uravyumva arashika swa. Yesu ashimwe cyane, haleluya. But hatangura kubugwama abandi ngo yaba ari umuprofeti ntaza kubona ko arakantu ko karamusoma arakamara akagira kamutware mu impwemu mukamutera imikosha. Abandi ngo none ngo amafaranga ngo none ko tumaze imisa atamahera, kandi Yesu yavuze ngo tujabuke hakujya, none ko kesi buza amahera kandi baboro Yesu agenda aragaburira agwiza imikata atani ico dufise twari kuba turonze ico tubaha. Yesu arahindukira bamwe aravuga ati Simoni, umuntu yaraheranye amahera bigendo kuno none ninde yogira ishima cyane? Ni wa wundi ahebeye umwenda muniniya, aravuga ngo nuko rero uyu mugore nawe namubabariye byinshi, nico gituma ankunda, ariko akora ibi byose kuko hari urukundo ruri mu buzima bwiwe. We ntushobora kubitahura kuko wantumiriye mu rwego rwa protocole no kwifata n'ikidini, ariko wowe invitation yawe niva kuri revelation, presence yawe ngaha niva kuri revelation, ariko presence yawe ngaha iva kuko ndi umuntu fréquentable agezweho mu gisagara qu'il faut inviter. N'abantu bazanye muri invitation si abantu banyotewe, wabazanye ko ari abantu bahambaye. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo wa mugore wa kuko wankunze ibyaha byawe bigize gute, biragize gute, birakubabariye. No kuvuga ngo urukundo dukunda Imana ruradupositiona kwakira certaines choses de la part de Dieu parce qu'on aime. Hari ivy'Imana ibikira abakunzi, hari ivy'Imana ikorera abantu bakunda. Hama Yesu mu kwiyokipa Simoni, mu rundi ruhande aza kwiyokipa kuri Yuda. Aravuga ati umviriza mu abigishwa we gabanya ugwamo, aboro muzokwama mubafise, aboro muzokwama mubafise, ariko uyu mugore aje kunkorera ivy'imigenzi ikora, aje kwamboma mon corps, aronse opportunité yo conserva. Kuko rimwe na rimwe mu nyemerere no mu rushengero hari igihe twibaza ko dufasha aboro ngo turakorera Imana. Ushobora gufasha umuntu, umviriza, hariho abantu bafasha aboro ni ikintu ciza, ariko hariho n'abantu bubaka ubwami bw'Imana n'ubutunzi bwabo, ico kirarushije kuba ikintu ciza, kuko aboro bazokwama bahari, ariko inyungu z'ubwami bw'Imana zifise relation na eternité. Musomye neza muri Bibiliya ivuga ngo Yuda ava ngaho, sinzi version muri Matthieu canke nde, Bibiliya ivuga ngo Yuda avuye aho, ngo Yuda ava ngaho ababaye, ngo acagenda kubonana n'abaki n'abaroma direct. Avuye muri Jafete, Yuda yaciye aja kubonana n'abaroma, si nkuru ya kera, uravyumva, ngo acaja kubonana n'abaroma, aja kudiringa nabo ingene yo badandaza ko Yesu amukuremwo make. Acabaza ngo mushaka ngaha. Je nibaza yuko finance za Yesu zoba zari muri situation igoye cyane, ku buryo Yuda appréciation mbi sina appréciation ikitamugendeye neza kuri ujya mugore, nuko yabona ati uyu mugore atanze ibintu byari kwa ribanta kese. Amaze kubona ko Yesu amukomeye amashi oriyo yukumugaya, Yuda acavuga ati Jeve mifoko mbaratora inyishu iki kibazo, ngo acagenda kudiringa. Murinde hasome Fist Matthieu 26 verset 6 à 16. Yesu ari Betania muzi kwa Simoni umunyamibembe, umugore azahari afite icupa ry'amavuta atamira nayo igiciro kinini cyane, ayamusuka ku mutwe ari karajya. Ariko abigishwa babibonye baritonganya bati mbega ubu buhombe n'ubwiki, aya yashoboye kugugwa byinshi bigahabwa aboro. Yesu avyumvise arababwira ati mubabariza iki uwo mugore, ankoreye igikorwa ciza. Aboro muramana imisi yose, ariko jeho nituja kwamana imisi yose. Igitumye asuka ko ayo mavuta ku mubiri nukuntegurira guhambwa. Ndababwira ukuri, aho ubutumwa buzovugwa hose mu isi yose, nico uwo akoze naco kizovugwa kibicibutso. Maze umwe muri bamwe 12 yitwa Yuda Iskarioti aja kubaherezi bakuru arababaza, mwomeriki nkamubaronkera?
bamugerera intete z'ifeza 30 guheraho arondera uburyo bwo kumubaronkera. Stop. Guhera uwo munsi Yuda yatanguye kurondera occasion nziza yo kudandaza Yesu. Ndashaka kuvuga ngo hariho n'abantu bari muri team ya Yesu ariko kuko batigeze babona Yesu bahishuriwe ariko bakakunda igikorwa Yesu yabahaye. Mbe mwari mubizi ko ari abantu bakunda igikorwa Imana yabahaye kurusha uko bakunda Imana. Yona sesa n'ambaraso ugombye kumukora ko mu gikorwa arimo. Wewe waraba urukunda kundi igikorwa ukagwitirana n'urukunda kundi Imana. Ariko burya akaba ari yatashe na position n'icubahiro n'amaintere yakuye mu gikorwa. Kuko muri ubu bwami bw'Imana hariho inyungu. Ariko iyo babaye atashe ku nyungu z'icuri kurakora kurusha gushishikara kuba atashe kuwa gupositionye ubuhejeje kugwa. Bibiliya ivuga ngo uyu mugore amaze gusuka amavuta yiwe Yesu afata ico yakoze acasosiya naho ubutumwa bwiza buzoshika. Aravuga ngo aho ubutumwa bwiza buzoshika nibwashika muri Afrika, nibwashika muri Aziya, nibwashika hehe. Uyu mugore turiko turamwiga yari umunyengeso mbi, si umuperfect nka Mose, si gitangaza nka Abrahamu, ariko turiko turamwiga ko kubera igikorwa yakoze cabaye igikorwa gikomeye mu mutima w'Imana ku buryo Imana yaciye imuha destin ingana n'ico yakoze. Kuko hariho ivyo dukora bikadupositiona ahantu atakintu kizopfa kituvanyeyo. Yuda abaho mu rushengero. Ndashaka kuvuga ngo imwe mu ma obstacle ya engagement yacu nuko hari abantu bari atashe ku nyungu z'ivyo Yesu ashobora kuzana mu buzima bwabo. Ambition ufise ivyo ushaka gushikako ku buryo atana screening ugira kugira ngo urabaho iterambere ryawe ririko rirava. Yuda yari ipfuje amafaranga gushika naho yipfuza amafaranga yo kudandaza Yesu. Ndabipfurije muri uno mwaka wa 2023 nimuze muronka amafaranga avuye mu kudandaza Yesu. Umviriza, amahera avuye mu kudandaza Yesu agutuma wishira ku mugozi. Upfa mu mpwemu utazi cakwishe kuko utazi kugira la part des choses. Ninda rikaranyumva muri kino gitondo. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe. Usomye Jean chapitre 20 verset 1 havuga ngo kuwa mbere w'iminsi indwi mu gaturuturu hatarabona Maria Magdalena aja kumva abona ikibuye gikuwe kumva. Bwana sifiwe sana. Uyu mugore Bibiliya ivuga ngo butaraca. Jena ndagomba twimvire kuri iki kintu. Bibiliya idekriva uyu mugore haro nibindi andi ma commentaire ku buzima bwiwe. Uyu mugore était prospère. Yaratunze. Ndashaka kuvugisha abantu batunze bari ngaha. Abatunzi bona sifesa. Nimuduza amaboko muri ize. Yesu ashimwe cyane. Muhava mubona abantu babakurikira muri parking. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugore insupoza yuko kuko atunze, burya abantu batunze baba busy. Bajera abakozi, bakajera business, bagakurikirana amakamyo ahageze, bagakurikirana ibigize gute, bagategezwa gufata ama decision, bagategezwa kwa approve ama dépenses. Ariko simparve na gutahura ingene uyu mugore ngo yamye akurikira Yesu gushika naho umviriza ku musaraba Yesu ari mu bantu bake bakurikiye Yesu kuko mubimenye bumenye neza ku musaraba hari abantu benshi bakwefye Yesu. Muribuka ko Yesu bamaze kumufata agiye ku musaraba abantu benshi baramukwefye. Ariko uyu mugore ari prospère kandi jomodi ari busy, wewe ari ku musaraba already niho ari karasuiva ivyo rupfu rwa Yesu. Bibiliya ivuga ngo Yosefu umutunzi niwe yatanze imva yo guhamba Yesu. Nibaza yuko n'uwatelefonye Yosefu ategeza ko ari uyu mugore kuko bari muri hanze imwe. Kuko urabizi yuko hariho abantu bo telefona ntibakwitabe. Bwana sifiwe sana. Rero kugira ngo Yosefu amenye ko bakeneye imva ya Yesu ateza ko yatelefonye n'umuntu wo muri hanyiwe. Kaje nibaza ko ari Maria. Reka dusipoze ko nawe kina filime barakina. Uravyumva nibaza ko yaciye mu telefone muga ati urabizi ikintu kimwe aha vraiment umwami wacu arapfuye, umwami wacu akora mwica nidufisa aho tumuhamba ntashobora guhambwa ku mpanda, ntashobora guhambwa hano ari hose tuza kuja muri vivi
hype. Yosefu aravuga ati yo nivyo, ko Yosefu nawe yarakunda Yesu akamukurikira mu kinyegero, nawe aravuga ati yego nivyo, reka ndayitange basi. Burya hari igihe iyo umuntu afise ico atakoze agira capability nyinshi, agaca agira no kwitanga kwinshi. Yosefu yakunda Yesu ariko akamuraba yinyegeje, ariko Maria yakunda Yesu akaba ari prosper kandi ntiyinyegeze. Ndashaka kubabwira abantu b'Imana, gukurikira Yesu si ivy'ubukene. Ibi bintu mugira mukagenda mukuvuga ngo ngo ntitucishonjesha twarishuwe kubera uri muri Canada cyangwa uri muri Etazi. Reka nabwira ikintu kimwe, warihenze nimba wari warabigize kubira Imana ikumara inzara, ahubwo kandi uracari n'umukene aho nyene uri, umutima wawe uracakenye. Sikoga muntu w'Imana, kuko Maria yarakurusha gutunga for sure, ariko Yesu yarinze apfahari, elle était sur place. Kandi si nico gusa, Bibiri ivuga ngo mu gitondo mugaturuturu kare cyane hataranabona aravyuka agenda kumva. Uyu mugore yarakunze Yesu, dora turirimba ngo niyo zoba ndiko ndapfa. Uyu mugore Elem arakunda ibiriko birapfa, arakunda n'ibyapfuye, ariko arakunda Yesu. Uyu mwaka ndakwipfurije ngo Imana ikunterere serumu ikutere kuyikunda, Imana igutere inyota yo kuyikunda, Imana ikongereza urukundo. Igituma uri kurasunikwa, igituma vyanka kuvyuka, igituma vyanka ko witanga, igituma Imana uyiharurira, igituma ivyo ukora bikorana umuhari, igituma ibintu byose ubyinjira ukabivamwo. Urabuze ico bita consistance. Tu n'es pas constant, tu n'es pas constante. Ariko kandi iyo manque ya régularité muri engagement yawe, tu n'es pas constamment engagé. Apana kw'ivyo gukora bitahari, ariko nuko udakunda bihagije ku buryo wobandanya. Maria yarakunze bihagije ku buryo nubwo yarafise ibimuraba vyinshi, eletela igihe abadisiple bahunze Yesu bakamwihakana, wewe kumusaraba yarakihari afise espoir yuko Yesu ataza gupfa, ariko aramuraba yibaza ko arekiza gukoreka. Bari kumubwira nk'amatelefone, ari kumuhamagara ngo mama hari ibintu bikobetse gutya anya, hari ibintu nibi ama marchandise arashitse genda kudedwana, ariko elete à la croix. Kandi ndabizi ko ataciwe cari ko kirapfa, ariko presence yiwe ya marka yegeranya canke yerekana niveau ya engagement kuco Yesu ari. Kuko uyu mugore naho yari prosper ntiyashobora kuva inyuma y'uyu mugabo, kuko abantu bafise gratitude barashima gushika aho gushima kutaba kugishoboka. Haleluya, haleluya. Igihe kirageze, iyi saison iraheze y'abantu bicaye mu vya Yesu badugije akaguru, bapreserva ifyeri na image yabo, bakontrola ikintu cose, bafise retenu. Igihe kirageze aho haza abadorateur, naho umwami wabo bari kumusaraba bavuga no kumusaraba hari icyo ashobora kunyigisha. Uyu mugore ngo yaragiye aramuraba, aramwihweza, arahaguma. Yesu arapfa, sinzi ko yarindiriye gushika ryari, sinzi ryari yavuye aho hantu, baramuzize baramutwara, ategezwa ko yajyamye anatevye. Ariko Bibiri ivuga naho yajyamye atevye, haleluya, mugaturuturu k'umunsi ugira gatatu aravuga ati kumbure vya bindi yavuga vyo bari vyo, acangwa aravyuka. Umviriza, Bibiri ivuga abagore batatu bagiye kumva ya Yesu, ariko uyu mugore Bibiliya iramuemphasizinga ko cyane kurusha abandi, kuko uyu mugore yakoze n'ikintu na Maria nyina wa Yesu atakoze. Kuko uyu mugore yabanje kugenda hakiri kare mu gatondo, ngo ashitse hakiri kare ngo hatabona neza, abona ngo ikibuye cavuyeho. Mu mico y'abayuda yari ifitanye isano n'iy'abamizirima gatoya, hari ukuntu abagore bataja mu bintu vyo guhamba kandi yashobora kwinjira muri tombo, ariko kandi yagarukiye ku muryango abararonse information, kuko tradition ntibwemerera kwinjira indani nk'abagabo, ariko kandi urukundo ruramwemerera gushika hakujya. Basakarabaho Yesu bamushize kugira ngo basambe kinge shwa ko Yesu ari ahantu heza, ariko ngo ariko arabaho bamushize